mbanje kubashimira igikorwa twazindukiye ko uyu munsi cyari cyo kwakira delegation ivuye mu gihugu cya Arabie Saoudite ije kurangiza amasezerano igihugu cy'u Burundi gigiye mu bushikiranganje bw'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu bari bamaze iminsi bariko baraganira ko bari banasinye mu kwezi kw'indwi. Niho twari turamutse twakira uyu munsi kugira turabe ngene dushobora gutangura akazi byihuta. Iyi Kora Recruitment Company iri mu masosiyete imwe muri muzemere kurecruita abakozi, kubaforma no kubarungika gukorera mu gihugu cya Arabie Saoudite kuko ari ico gihugu kimaze gusinyiranira amasezerano n'u Burundi. Intumbero ya kino gikorwa cyambere no banza kuvuga no kubanza kumva akamaro kacu. Kwisi yose ibihugu byose byagiye bitera imbere hamye hatangura abantu bagenda gukora mu bindi bihugu bakigaho ubumenyi hama ubwo bumenyi bakabugarukana mu gihugu cyabo. Rero nico ntumbero nkuru kino gikorwa gifise. Tugomba ko abarundi dutangura kuguruka tugatangura kuja kurondera akazi hanze kugira natwe mu nyuma tuze tugaruke tugaha abandi ngaha, tuje kurondera ubumenyi hanze tugaruke tubuzane ngaha twubake igihugu cyatwibarutse. Ikindi gikuru nuko kuja gukora hanze biri mu bintu vya mbere bigabanya ubukene mu gihugu. Ubwa mbere na mbere iyo umuntu agiye gukora hanze abafise abantu nka babiri canke batatu bose abeshaho muhira. Nukuvuga hariho amafaranga inyuma y'ukwezi yinjira mu gihugu. Umwana we wariga akiga ahantu heza, arashobora kugura parcelle, arashobora kubaka, ashobora kurangura imigambi myinshi kandi ari hanze ku mafaranga ariko akorera hanze. Ariko hejuru y'ubwo bushobozi afashisha n'abandi mu gihugu cyamwibaruze, hariho inyungu aba ariko araronka udashobora no kwigereranya ko n'amafaranga. Inyungu ijanye n'ubwenge buba buriko burinjira. Ico azokijana hariho hose, azocigisha abandi abari bo bose, kandi azogaruka asubira gikoreshe mu gihugu kandi yongera cigisha n'abandi gitere n'imbere. Urumva turizeye Kora Recruitment Company yuko tugiye kugira uruhara rutari ruto mu kugwanya ubukene no mu kongerereza novuga amareveni y'umwene gihugu mu gihugu. Nico kintu ca mbere Kora Recruitment Company ishira imbere. Ica mbere amareveni ko yiyongera. Ica kabiri kugwiza ubwenge ku mwene gihugu hama akazogaruka agasubira akavyigisha n'abandi ngaha anya. Mu misi ndetse n'aba gusinyana ko amasezerano n'ibihugu by'Abarabu, hariho abahora bagenda bakagenda mu buryo butazwi canke sinzi, mbega abaciye muri ubu buryo bw'iwanyu bafise ibibazo birihe nayahe mahirwe bafise ugereranije n'abahora bagenda mbere? Ico rero nico mbanje no gushimira ko gose leta y'u Burundi, kuko iyo hataba leta y'u Burundi ntihari kubaho n'iyi nzira yuko abantu bogiye biciye mu mategeko. Muri ayo masezerano leta y'u Burundi yagiriraniye n'ico gihugu hariho inzira, hariho novuga ibitegerezwa vyose kugira umuntu ashobore kugenda aciye mu nzira itumbereye. Guhera muri recruitment hariho amaprocedure ategerezwa gukurikizwa muri recruitment. Guhera umuntu ategerezwa kugenda bategerezwa guca mu bushikiranganje bw'imigenderanire bakamenya uyu muntu agiye n'iyi kompanyi, agiye gukora aka kazi,
ibijanye n'umukoresha wiwe wese bitegerezwa kuba bizwi. Noneho mu byoroshe nta muntu n'umwe ava ngaha atazi umukoresha wiwe agiye kumukoresha. Ava ngaha azi aho agiye gukora, azi adresse, anaganira n'uwo agiye gukorana n'umukoresha wiwe, azi amasaha azokora, azi umushahara wiwe. Noneho no mu bisanzwe ntitwemerera n'umuntu yuko agenda atuguruye konti bancaire. Mbega hariya hariho uwo vyoshika agafatwa nabi, twebwe amategeko uwo vyoshika agafatwa nabi nkabijya twamatunga misi yose. Bariya bakoresha bahariya hariho igihano, hariho ikintu kizotuma bakirirwa by'ukuri kurusha bamwe bwa mbere. Ico ni kirahari kandi muri ayo masezerano Uburundi bwasinyiraniye n'ibyo bihugu, ibyo byose byaravuzwemo. Rero hariho inzira nyinshi iyo habaye nko kutumvikana hagati y'umukoresha n'umukozi, izo bicamwo. Icyo ntushobora kuvuga, hariho nk'inzira ijanye nko kuvugana hagati ya sosiyete ya murungitse na sosiyete ya hariya. Hariho inzira yo gutorera inyishu biciye hagati ya sosiyete yacu n'umukoresha wiwe directement. Hariho inzira y'ukuvuga ati biciye mu buserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu. Ariko igikuru muri byose nuko umukozi aba ava ngaha azi neza akazi agiye gukora, umukoresha wiwe, adresse, telefone, kuko nta n'umuntu dushobora kwemerera kugenda adafite smartphone, adafite izi telefone zijya kuri WhatsApp, kuko kuronka telefone ni uburenganzira bw'umuntu. Arafise amasaha ategerezwa kuba ari connecte, ajya kuri online amasaha 8 ku munsi, amasaha amategeko y'akazi abagenga n'amategeko international abemerera umunsi no kuruhuka mu ndwi, arafise amasaha batarenza gukora ku munsi. Donc ibintu byose byotuma biproteja, novuga bikingira ubu amadroit y'umukozi mu masezerano igihugu cy'u Burundi cyasinye birimwo, kandi kiri mu bintu dushima bashize ko n'inguvu nyinshi, ari naco gituma mubona byashoboye gufata amezi atari make kugira barangize baheze gusinya izi kontra. Byabafasha amezi atari make, kwari kubera utwo tuntu. Ubu rero basa n'abahejeje, kandi ndibaza yuko akazi tugiye gutangura, hama igihugu kigasubira naco kigatangura kubona inyungu kano kazi kagiye kuzana. Mubonye hariho abari bamaze kwiyandikisha, hakaba harimo n'abari baje kwiyandikisha. Abo tumaze kwandika, kuko muri twari bwatangura akazi ntikari bwatangure, twari tukirindiriye yuko iyi delegation iza kugira bashobore gufinaliza aya mako bari barasinye. Donc gushika ubu nta deployment nimwe yari bwabe, kuko ubu niho bagiye kurangiza, niho bagiye gusinya les accords hama dushobore gutangura. Hama ari batanguye, kuko harimwo procedure, harimwo umuntu kugira ashobore kugenda gukora, harimwo ibintu bitegerezwa kujamwo. Harimwo ikintu kijanye na formation. Abantu bagiye bose agiye gukora, ari ugiye ku bushoferi, ari ugiye ku menuisier, ari ugiye ku plombier, ari ugiye ku kazi akariko kose, ari ugiye gukora mu mayizine ari he, hategereza kuba hafi formation. Izo formation rero n'imiburi zirafata nka 2 semaines. Hama hejuru y'izo 2 semaines hakaba hariho kurondera contrat, kuko ntiturungika umuntu ata contrat afise. Ico nakandi kazi gashobora gufata iyindi minsi. Hama hakabaho iminsi yo kurondera visa. Donc cyo ushobora kuvuga nuko birashobora gufata umuntu kuva ku kwezi gushika ku kwezi n'inusu kugire umuntu ashobore gukora, umukozi ashobore gushikayo akore. Ariko igikuru muri byose nuko ikintu chaque étape ibiri clair, surtout ku kintu kijanye n'umushahara na communication
n'amategeko ajanye n'akazi kamuranga. Muri abo banze kuja gukorera mu ico gihugu kugira ngo bemererwe hasabwe bivana n'akazi kaba abashaka kuja gukora. Bwa mbere na mbere hariho nk'akazi gasaba ubumenyi, hariho ibisaba experience. Akadasaba ubumenyi, hariho uvuga nk'akazi kadasaba ubumenyi, hariho ushobora kuba busaba bwa mbere na mbere ikintu gitangura n'amagara. Ifo yuko umuntu aba afise amagara amwemerera kuja gukora ako kazi. Hama bikaba ikindi gisabwa nuko umuryango wiwe nawe utegerezwa kumwemerera yuko iyo procedure arimo. Ntitwemerera umuntu n'umwe kuza ku gatwe kiwe adafise umwemerero uwo mu muryango iwe amwemerera ati uyu turemeye kwaja gukora. Ikindi naco gisabwa, hariho ububa busabwa ama passport, umuntu aba ashobora kuba afise passport, na cane cane passport hakaba hasabwa n'amagara meza n'ishaka n'ubumenyi. Turetse yuko ribigisha ivyo gukora hariya, ega nivyo ribaronderera ako kazi, nivyo rirondera viza, muvyo bibafasha. Hanyuma akandi kabazo kakaboneka ndagifatanye, bose bambaye umwambaro bavuga ati w'idini rya Islam. Mbega harimwo ni condition imwe mu bategeka kugendera muri iryo dini canke uwari we wese ari mu kigeni? Nimba ushobora kuba nta ivy'idini ntibirimo. Ivy'idini ntibirimo, gusa hariho ukwikwiza. Hariho imico, novuga igihugu cyose kirafise imico yayo. Rero ico gihugu aho baja mu gihugu ca Arabie Saoudite barashira imbere gose kwikwiza umubiri wose. Ariko nkuko giye kuraba nko mu bindi bihugu biri ruhande y'u Burundi, nka 80% y'abaja gukora muri ivyo bihugu sinabayisilamu. Donc icidini ntikirimwo, kandi ico nazo kwemeza nuko nta tandukaniro bavuga ngo basaba iri dini canke iri. Niyo turiko turategura amaseve turungika icidini ntikijamo. Oya, ikintu kije imbere ni amagara y'umuntu, ikintu kije imbere ni ubumenyi bw'umuntu. Ego ikuru visa rero twebwe novuga ati visa akazi twe turakabaronderera biciye muri ministere, biciye mu bushikiranganji bw'imigenderanire. Icerekeranye na visa zitangwa n'umukoresha. Ubu twebwe turi hagati, akazi kabonetse umukoresha visa, umuntu abino ari visa yiwe iri ku mukoresha. Ariho bitandukaniye no gutrafika. Gutrafika abantu bagenda batazi bagiye gukora, visa ari visa yaba nka visa y'ijya y'uburanguzi yo kuja kurangura kuja. Ariko aha umuntu ava ngaha visa yiwe yanditse izi neza hagiye gukora, umukoresha wiwe, numero d'identification, carte d'identité y'umukoresha, adresse, tout. Donc visa niko tuyimuronderera mugabisohorwa n'umukoresha.